mumbabarire rero kubera ko vyanse murabona ko ari uwinjiye biranka kumbure hogira uwundi akinjira twoca tubona ingorane aho yabaye hanyuma tukamenya uko tuyikemura ariko gushika iyi saha jewe ndazi ku bwanje nta ngorane ihari n'imwe ibintu bimeze neza amajwi ndanabibona pe amajwi ndanabibona ariko araduga neza cane uwo bitakunze yosubira akagerageza nuko reka ndababwira rero ku bankurikiye mumbabarire kuko umutumire atabonetse tumaze umwanya munini tuvuga ibintu novuga bidakenewe ku bantu bifuza kuva mu Burundi bakaja hanze iyi migabane yo kuja hanze yoyo twavuze ko niyo tuzoyivuga ku mugabo ubu ejo nari nkivuga ku bijanye no kuva mu Burundi ukinjira Zambia ukinjira Kenya ukinjira Tanzania Uganda South Sudan ibi bihugu nyine novuga ngo vya hafi yacu ushobora kwinjiramwo ukoresheje amafaranga makeya bikaguha amahirwe yo kuzogera mu bihugu vyo hanze kure kubera ko si abantu bose bashobora kuronka ayo mafaranga usanga asabwa kugira ngo uronke viza uri mu Burundi ushobore kwinjira mu bihugu vyo hirya kure si bose vraiment ni bake kubera ko rero bigoye twese tukaba turabizi niyo mpamvu umuntu aca agerageza uburyo yokora bwiwe bwite agakoresha amafaranga makeya umugabo akava mu Burundi yazogera muri bihugu ko yagiye kurondera ashobora guhezagirirwayo canke akunguka ubwenge akazoronka ukuntu abandanya twese ntituri ngaha ngo twaje directement nino twaje mu bihugu vyo hirya no hino twese ntituri ngaha jewe sindi ngaha ngo naje ngo nkaho usanga bagirirwa amahirwe bakaza nk'impunzi oya ariko twarahageze niyo mpamvu ndababwira uri mu Burundi ica mbere nta bwenge uzunguka burenze ubwo ufise canke ubwo uronkera aho nyene uko utembera niko ubona vyinshi niko wunguka ubwenge niko uronka abagenzi urumva muri make gutembera nirwo rufunguzo rwa vyose hari abantu batabizi yuko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze ni ukuri ko Imana udatembereye burya uzoguma uri umurundi nyene ariko utembereye uzomenya ko utembereye muri Sudani y'Epfo n'igihugu navuze ko cane mvuga ukuntu umuntu agenda akagerayo yifitiyeho umutahe wo kugura imodoka agasha kugura imodoka akayishira mw'ibarabara igihugu bitaratera imbere barurira cane niyo ushira ni Baghdad kuzagura ibiturire ariko nta kibazo niyo bishaje nta ngorane mu abamotari abantu bafigirisa ubuzima buto buto ufise amafaranga yo kugura imoto aho kuyigura uyikoresha mu Burundi no guhanura kuyigura ukaja kuyikoresha muri Sudani y'Epfo kubera ko hoho ntushobora kubura mu ndwi zibiri ijana ry'idolari 400 canke 300 urumva ko hatandukanye cane niyo rero nka mu kwezi urazi ko mu Burundi burya ushobora kubura ivyo bihumbi mu kwezi ku moto byumvikana ko rero ubuzima ntibumeze kimwe hari abaciye bambaza ngo none ngo muri South Sudan ngo winjirayo gute muri South Sudan winjirayo na laissez-passer ariko urenze muri Uganda aho bita Nimule urinda kuriha visa nubwo South Sudan yinjiye muri East African Community hari abakimbagije hariho impari hariho n'amakuru nigeze gutanga mu minsi iheze abanyagihugu bidoga ntikibuza ko abanyagihugu baguma bariha visa kandi baravyidogera baravuga ati twebwe
twarinjiye muri East African Community none bitwunguye iki? Bitwunguye iki ko n'ubundi tugombye kugenda muri Sudani baturihisha viza? Mwumva kuba muri EAC vyatumariye iki? Mwumva bimaze iki? Abantu baridoga mugabo murumva ko atari ivy'iwacu, twe ntavyo tuzi nyene, n'uwundi wese yokwidoga canke akavyibaza kubera iki bimeze gutyo. Ariko gushika uyu munsi nuko bimeze. Umuntu yinjiye muri Sudani y'Epfo ariha viza vyanse bikunze, n'amadolari 50 canke 100. Ryahora ari 100 ariko ubu numvise ngo ni 50, ariko sindabizi neza uwotegekanya 100 kubera ko atarenga 100 usanze ari senkani wowe utomboye. Ku bantu batazi ukuntu amafaranga yahakora, ufise amadolari 100 baguha ibihumbi 100 vy'ama South Sudan pound, amapawundi yo muri Sudani y'Epfo, ibihumbi 100. Urumva yuko ugereranije n'ukuntu twebwe mu Burundi ufise 100 ry'idolari ari ibihumbi 440, hagati 400. Murumva ko haba hakiriho agaciro, amafaranga yabo afise agaciro kandi aduze vuba. Mu 2014 $100 yavunjwa 750, apana ibihumbi 750 canke 800, ariko bageze ku bihumbi 100. Murumva ko naho nyene vyarahindutse, ariko mugabo amaronderero aratandukanye. Niho hantu ushobora kugenda ukarondera kandi bikagenda neza n'imiburiburi. So hari abantu batazi, babiyumvira ngo none woshikayo gute, woshikira hehe? Iyo wururutse imodoka, kubera ko hari abanyarwanda benshi, abaganda, abarundi, umuntu wese wokuriye ari umumotari canke ari umuganda canke ari umuki, uramubwira ati nshaka ndi umurundi, nshaka abarundi, aca kujana kugeza aho abarundi bari. Ejo narabivuze n'ukuri, abarundi nasanze bakundana. Burya abarundi bankana bari mu Burundi, mugabo umurundi umusanze hanze ntari inzara, ntarya ngo akwime, aragerageza mugasangira. Mugabo mu Burundi usanga bankana, ariko hanze vraiment siko bimeze. Ico kintu ndakizi, narakibonye kandi n'abanyarwanda baragufasha. Ku bantu bakiri bato hari ibintu bagira vy'ibirimba, ukiri muto uzi nk'imoto, bakugurira imoto hanyuma ukayikorera, hanyuma kandi ko nabwira urwaruka ukazoyiriha uyimaze bikaca ibiyawe. Iyo wagiye ufise nk'umutahe naho urigurira, canke ufise makeya bakayikugurira ukayimarira. Ubuzima nuko bumeze, niko mbwira abantu bakiri batoya. Rero ntushobora kuvuka rimwe ngo uce wuzura ingobyi. Abantu bavuga ngo je nta mahera mfise ngo yo kuja i Buraya, ngo yo kuja muri Amerika, kubera ko i Buraya na Amerika hagoye. Ntiwoca uguma mu Burundi ngo impaka ngo uze ugende ngo muri Amerika n'i Burayi. Oya, ushobora guhaguruka mu Burundi ukaja mu bindi bihugu kandi ukabaho neza. Utabikoze gutyo naho uraguma mu Burundi, ukaguma nyene ukenye, uri inyuma nawe uravyumva, kubera ko dukenye. Ariko gutambuka ni kimwe gituma abantu baca ubwenge. Dukomeje tuje muri Zambia, nkuko ndabivuze ko ejo. Zambia nico gihugu jewe nzi ca mbere gisigaye ubu kirimwo amaronderero, kirasumba na Sudani y'Epfo. Kubera iki? Abanyamahanga muri Zambia bakora akazi ko gucuruza, n'ubundi buzi bwo kubaka n'ibiki, mugabo cane cane gucuruza. Abantu bari muri Zambia bakubwira yuko atahandi hantu woba kw'isi y'Imana, bafatiye ko indya ziriho kandi zirazimbutse,
ubuzima burazimbutse, ibintu byose birazimbutse ugereranije no mu Burundi. Itike yo kugira Zambia ntabwo ari menshi, ni amafaranga afata ko ari muri emiliyo, mu miliyoni y'amarundi. Si make ariko si menshi ufatiye ku handi, kuko no muri Sudani y'Epfo kugira ngo ushikeyo biragutwara mu miliyoni nyine, kuko nimure ubwirizwa kuba ufise visa yo guca nimure. Visa y'amadolari ijana utanze 50 yabura abayigwa. Urumva ko emiliyo ushobora kugezayo winjira uva kwa Siyoni ukurira imodoka ukinjira Tanzania ugaca upasohoka umugenda, nta bintu vyahatari, ugenda urabaza, ugeze ku mupaka naho ufise amahera agongesha ukariha iryo jana ry'ibidolari, canke utarifise naho sinzi ko ryoba ari ijana, ariko hariya uja muri Zambia ntamurambabare ntavyo nzi neza, ku mupaka sinzi, ariko benshi hariho amabarabara ya cocoroni baca biciramwo, bikabafasha gushikayo batarinze gukosora amafaranga menshi. So nuko rero reka mbanze nze muri komantere ndabe komantere, hanyuma wa muntu wacu niyashaka araza guhamagara, adahamagaye naho arihangana. Murakoze. Ngomba gusoma komantere, hariho komantere 21, komantere 21. Okay, wa mbere avuze ngo ndahari, amaze gushika. Ubundi yavuze ngo murakwiye kuvyandika kuko connection nowadays mu Burundi ni hatari. Ni iciyumviro cawe mugenzi, kwandika message irimwo aya majambo mvuze woyandika umunsi wose. Kwandika si vya bose, je ntuzigera bona nanditse page y'urupapuro kuri page yanje n'umunsi n'umwe kiretse ndabikopiye. Urakoze Benon Bertin Kwizera. Ubundi witwa Byamungu yavuze ngo kandi amahera yo muri Sudani y'Epfo yaheruka kera, ubu yarataye agaciro rwose, si nka kera mwana wa mama. Ariko nta kundi nyene vyogenda uko biri kose, urumva ko ariko ntibingana no mu Burundi. Ubundi yavuze ngo umunezero ngo Hajara, umunezero Hajara, umunezero Hajara, my dear. Yavuze ngo Jeremy impa nimero zawe please. Wambaje kurondera utunimero ngaha Hajara, ugomba kuncamo. Reka tubandanye. Jeremy nyine ati uciye Zambia uva Tanzania visa kugonga ni $50 y'amezi 3. Murumva ko ari sawa, nta n'impamvu yo guca mu bintu bivurema bugenda neza. Uko ayo mezi yose yamara utabundabunda ukaba uriko urahamenyera. Reka tuje tubandanya. Hano turabona ubundi yavuze ngo none n'abigeme barimo.
ushobora kuba utumvise ikiganiro ariko n'abigeme barimo n'abarundi bose turiko turiko turakebura abantu tubabwira amayeri y'ukuntu bashobora kuva mu Burundi bakaja kurondera amahera nka twe turi hanze ubundi bavuze ngo je nshaka kubaza kuja South Africa canke Sud Africa South Sudan murambabarira ariko ubu biragoye ivyaho kubera ngo himirije amatora ivyo sinabimenya ariko ndiko ndababwira uburyo bagendayo ibisigaye uca witohoreza gusa abagenda baragenda n'ubu ndafise umuntu yavuyeyo mw'iyi minsi yari ngahe Bujumbura ugomba kujayo namukwereka mugenda mucanye ufise wipanze neza ariko ntimwatubwiye muri Kenya haroroshe ni nko kurira bisi ahantu ata bisi isabwa ataki Kenya vraiment ntaho kuri kuhavuga genda nawe mugabo Kenya nta buzima buriyo benshi baridoga gusa umuntu wese agira umugisha wiwe sikuguca intege Marie Rose ndayishimiye ati jewe nshaka kuja Canada kwera ariko simbona inzira nocamwo usanga rero hariho uburyo ufise bukwiye kuko n'uwagira duha inzira mwabonye ko ivyuma kumbure bitakunze ntitwashoboye kuganira ariko tuzongera tumurondere twumve ko vyokunda Canada haragoye ntuhagereranye n'ahandi hantu kuko ahantu hagusaba nk'ibihumbi 10 vy'idolari gashaho sinzi mugabo ndagereranya nta wabimbariye je gusa ndagereranya bivanye n'ibiharuro nzi okay tubandanye hano Canada naho gute wavyumvise nabivuze ariko uwo munywanyi wacu yagire ngo dusigurire ibijanye na Canada nzongera ndamurondera azotubwira Marie Rose nakwishuye na Albin namwishuye Edi Frank Ndayiragije bonsoir Daniel turagushimiye kukwitanga uri gukoresha ariko turifuza ko uza urakoresha ikiganiro c'umwanya muto kugira ntikibe kirekire cane ku buryo ushaka gutangura video bimworohera kugitora ico n'icumviro cawe ariko ivyo vyoba bibi cane kuruta none nkubwiye amajambo abiri wumva woca utoramwo iki ubu twatangiye dufise umutumire biranka twamaze iminota 20 tugerageza biranka none nk'iyo nca ndagikata ngaho wumva nariko ndababwiye iki inyuma yaho naciye mfata umugambi yuko je ntangira ikiganiro nagitanguye ndagikora kandi n'ubu ndiko ndagikora ndababwira ivy'iwanje nubwo bitari biri muri gahunda urakoze visa Zambia ni sawa uhashitse hari amahigwe asumba i Burundi kandi ntiwobura umurundi akwakira wahashitse ego vraiment uko nukuri Omeri nawe ati mumpuza n'uwo muntu wo muri South Sudan Omeri ubanza kunyandikira kuri WhatsApp ukanyereka ukuntu wipanze kuko sigupfa kuguhuza n'umuntu ntaranabimubwiye turabandanya kunyandikira mu buryo bwa audio ariko Canada Jeremy ati Canada urishikira kuri ambasade ya Canada iri mu gihugu ushaka gucamwo hama ukuyemwo Uburundi ntivyokunda amahera bagusaba menshi abakomisiyonere ugasanga birarenze ko biranase kugenda kuko nukuri ibi narabivuze ugomba kwigira hanze nta muntu ucako nta muntu baza ugenda muri ambasade y'ico gihugu ukeneye kujamwo ugasaba rendez-vous ukabwira ko ugomba kujayo bakakubwira ibikenewe ukabirondera ubikwije ukagenda
Betty Nshimirimana ati turakumva jewe nta byinshi navuga atari ukugushimira Betty urakoze gushima. Oscar ati mwubaho cyane urakoze Oscar. Claude Lucky ati mbe Pastor Gordier asabira visa abaja Canada arico biziko ni chef wa Migration Canada no mu Burundi duhe umuco kuri we. Aho mu Burundi nta Canada ihari, ambasade barabimbariye uwo muntu n'umusuma murambabarira, nta muntu asabira viza umuntu niwe yisabira viza. Ndasubiyemo agomba azoza ambeshuze n'umusuma kuko nta muntu asabira viza umuntu, nibamuha amafaranga azoba yakwibye kandi ngaho usanga baranamuhaye ntuzuhiraho ibi. None insiguro nk'izi narakoze ibiganiro byinshi nk'ibi uzoze ngaha hepfo uzobisanga kuduha nimero byofasha umuntu kurondera by phone mukavugana. Mfise message ubu 440 ntarasoma kandi nimero yanje iriko ngaho nyene iri kuri about uca uyibona mugabo wanditse audio ndateba nka kwishyura mu rwose nshaka kwishyura canke uhamagaye nkaca ndakwitaba, ariko wanditse nukuri sindakwishyura mu buryo bwo kwandika ndasoma nkarengana kandi ari message ndende naho nyene sindayisoma kubera ko audio inyaruka gusumba kwandika. Kuduha nimero byofasha wakoze. Iravuye mu mana reka ndayigarukane rero kugira ngo umenye aho naringeze ndakorahiye biratwara umwanya. Kuduha nimero okay niyo nshengera mon frère. Rekana n'ibyo byo kuvuga ngo abapasta mureke kuza muri bwa bene wacu c'ubwenge mubone kure hageze ko mukanura nitwe Burundi bw'ejo. Jeremy Imana iguheza agira nta mupasiteri abaho mu Burundi, bose ndasubiyemwo kandi si bishobisho kandi si nihenze no kuri bose ni indyarya. Hari n'abavuga ngo ni bisuma ariko sindabagirije ubusuma mugabo ni indyarya kuko ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Ni indyarya no kuri kw'Imana kandi sindabivuze n'ibishobisho. Navyumviriye ko jewe sindishimamanda iriwe batukana oya ndababwije ukuri abapasiteri bo mu Burundi atanumwe nkuyemo bose ni indyarya, nimba nabo buri indyarya kuko abantu bagomba kubesha ubu binyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana kugira bahenda abantu. Mon frère nuko wavyumvise ndazisavye uciye basi kuri WhatsApp yanje. Oya WhatsApp yawe nuyihanagure kubera ko je sindondera umuntu kubera nakubwiye nk'ubu ndi live kandi hasi ngaruka muri commentaire kandi WhatsApp yanje iriko ngaho nyene kuri about ku mwirondoro wa Daniel Mugisha none urinda kumeneka umutwe w'iki nyandikira kandi je sinandikira umuntu kubera ko byo ntwara umwanya urenze uwo ukoresha. Nukuri umbabarire vraiment kandi zamutahura umuntu. Ubu mfise nko message 400 mu kanya nizo nerekanye na 41 mu kanya nza kubereka 500 kandi izo nzo zisomye izo ntwara amasaha 3. Niyo mpamvu nzasoma zike. Murakoze heza gigwa niyo nkuru avuze ngo heza gigwa urakoze ni ubundi ati Senda Weston Lumumba ati none Daniel umuntu akeneye kuja Canada bitwara ngahe? Uja kubaza muri ambasade ya Canada niho baca babikubwira ariko kameme ndazi ntibabura n'ibihumbi byaba 10 by'amadolari uko biri kose bigutwara byose n'amatike n'ibiki.
mm, nagereranije mu mbabarire ntavyo nzi ndasubiyemwo oya ntavyo nzi ariko mba ndaguhaye imbono nzi impamvu mba ndakubwiye ivyo bintu kuko turi live kandi turiko twungurana ubwenge je nta muntu yombwira ngo ndabimufashe ngo amafaranga oya ndaguha imitwe nk'iyi gusa kuko ntavyo noshobora n'iyindi noyiguha mugabo ndaguha ntacyo ndagufasha noguha imitwe none Daniel umuntu akeneye kujagana nayishyurwa konti ndazisabye nciye nayibonye avuze inimero ziriko atari ukugorana inimero ziriko atari ukugorana ngaho ntaho abo injira ntaho ngaho ntaho bo injirana ego urakoze wowe Betty no uramubariye ko inimero ziriko nukuri ngaho ugiye kuri about ya page yanje aho nyene handitse about uca ubona nimero zanje hanyuma kandi utabajije ndi ngaha mu kiganiro ntugire ngo uzongarukana mwibi ngo ndari kwishyure ko ya nukuri nzokwishyura bw'amahirwe nyene kubera ko nawe urabyumva sinabishobora iruhande y'ibi hari ibyo nkora erega hamba nawe bere nk'isaha imwe c'isaha zibiri mugabo ubundi mwanya mba ndi mu bindi bikorwa hanya hano rero urose iyo occasion ndi kusoma commentaire kubera ko utobaza ikibazo cyawe nkakwishura igitigiri nyamwinshi nagiye ndabona uburyo nibwo bugorana ubundi bwo uburyo ubufise wogira kuri adresse ugashika bitagoranye abifuza kuja Canada ni benshi bagorwa ni benshi bagorwa n'ubwo buryo of course Jeremy uvuze neza kuja muri Canada ni ahantu hagoye ntihagendwa n'amafaranga makeya ngo uvuge ngo nta hantu hagendwa n'udufaranga duke cane n'ibifaranga byinshi hanyuma rero ahantu urinda gusaba visa urumva ko biba bigoye kuruta niyo mpamvu rero bisaba ko mwitonda kandi cyane kugira ngo ntimwibwe kubera ko bigoye haca haza abantu bigita abapasiteri nk'abo muvuze abandi bafise amakampani runaka ngo bubafasha kugira babahende gusa kandi mu by'ukuri ugiye kuraba usanga atavyo bashoboye kugufasha ahubwira ngo nzogufasha ngo uzompa amahera ngo ubiheze akaguhenda agaca atangira gusaba dukeya yabona yamaze kuguhisha agaca kurya amahera menshi kandi urayamuha ntaba yaguhenze se bamaze gushuha umutwe n'abagenzi babwiye ngo mugende muri Canada rero reka ndabakebure abantu munkurikiye mwe abantu 41 mwe n'abandi nk'ibihumbi 4 bazobona iyi video nta muntu afasha ubundi kuja hanze niyo bari hanze uwo ariko arafasha atabanje kugenda muri ambasade y'icyo gihugu agomba kujamo ndasubiyemo nta muntu akubwira ngo mpa amafaranga ndagufashe kuja hanze mpa amafaranga ndakuronderere visa utabanje kugenda muri ambasade ya kirya gihugu wumva ushaka kujamwo mwavuganye ngo uvugane na barya abazungu canke abirabure bakirimwo wabwire ngomba kuja hariya bagusabe pasiporo barabe ko warishe visa ku mupaka winjirayo utange dokima form wakoreyeko wapplying usabe iyi dosiye bakubwira ibikenewe byose ni ukuri kw'Imana umuntu azogusaba amafaranga ukayamuha uramugaburira kubera ko nabo niko babayeho nyene babwirizwa kurya iyo bahuye n'injiji uzumenye kuri injiji uzomusororera sindanatukanye mu mbabarire abana shaba ngo ndatukanye oya ariko se uhaye amafaranga umuntu ari mu Burundi ngo ndakurungika muri Canada kandi nawe ntahanka yabwirizwa no ko yaragiyeyo ngo ndakurungika muri Canada kandi nawe adashobora kwirungikayo uwo mupasiteri uvuga yuko bajana muri Canada wewe atashaka ninde
ninde muraca ubwenge pana ko muza murahendwa mugaruka ngaha mutubwira ngo twibwe kandi nawe wabigizemo uruhara. Nta muntu ujana muri Canada n'abatijaniye. Umuntu wese yoshobora kwijana muri Canada yojayo, umuntu ashobora kwijana ngaha muri Finland jewe ndi yohaza. Ubu nka jewe no guhenda ngo saba ngo reka ndagufashe mu gushika muri kumbure muri Finland kuko ndahari byibuze ugapfa no kuvyemera nubwo na jewe noba ndiko ndaguhenda rimwe na rimwe, ariko njewe ushatse nabikora kumbure kuko ndamaze no kubikorera famiye. Urumva ko je ndamaze kuzana famiye ngaha y'abantu batanu. Abantu batanu je ndamaze kubazana bava mu Burundi bazino, ariko mugo sinuza kuvuga ngo nofasha abantu bose, gusa ndiko ndabakebura. Je maze kuzana abantu batanu, ariko nifuza ko nozazana nk'abandi nka 10. Urumva nuko bene wacu uramenya kugira wibwe bene wacu uzomenya kugira wibwe niwumva ibi bikurikira ngo ni immigration, ukumva ngo ni pasiteri, ukumva ngo ni poromosiyo yo kuja kwiga hanze. Sigaho Canada irakira abantu amasaha 28 ku 28. Abarundi bose nabo naho boherayo ubuzima bose, naho bohererayo ubuzima buriyo, kandi ni igihugu gikunzwe kuko kirubahiriza abirabure cyane gose. Yego barabubahiriza ugereranije n'ahandi je maze kumva. Naje ndifuza kuzoja muri Canada mu minsi iza, nubwo nzoja gutemberayo naho hirya nzogenda gatoya, nzofata inzira nce nk'ugarutse inyuma gatoya, kuko uravye aho mpagaze hoba ariko ni hirya yaho, mugabo nzogaruka muri Canada. reka turabe mvuye ngaha gushika muri Canada ndabibereke. Finland, mwihangane nagomba ndakabereke kano kantu. Ugiye muri Canada kandi ni kure ntumufyinate, kuri kw'Imana ni kane bijya ni kure tuvuye ngaha Helsinki to Toronto Canada. Kuri si byoroshe, ndabona reka ndabibereke namwe mu birabe. Ngo je mvuye ngaha nkavuga ngo ngiye muri Canada. Ndabibereke bene wacu. Ariko reka nce nabarabira namwe kuva mu Burundi gushika muri Canada. Navyo nibaza ko biba bikenewe hano, nimba muriko murabikurikirana. Iyi ni ndavyagure mu bibone ibi je nkumvuze ngo ngiye muri Canada. Mwabibonye je mva ngaha Helsinki Finland, ninjira Toronto Canada. Hano Finland ninjira Toronto Canada hano.
tariki umunani zitatu z'uk'umunani canke icenda z'uk'umunani from Finland, ariko nkaho ngiye kuraba ibijanye n'amatike, nibaza ko ni hariya hejuru n'ibindi hari na fly indege yo kuva ngaha gushikayo nivyo ndiko ndabereka. Reka turabere nk'uvuye mu Burundi naho winjira muri Canada. Distance nayo distance ni distance driving change fly support point no sivyo nkeneye, reka niviremo ngaha nigarukire muri Burundi to to Finland to Canada murambabarira. Burundi to Canada. Fly Burundi to Canada. Yes. Twagezeho hano Bujumbura Canada fly. Burundi no. Cheap fly Bujumbura to Canada. Turabizimbutse. Yitwa kwizimbutse. Yitwa kwizimbutse. Yitwa kwizimbutse ni reka sindaraba ibiciro mugabo murabona iyi ni Bujumbura to Canada. Izi ni flight tuko turaraba flight ticket, n'ibindi bijanye n'amahoteli. Hariho abantu usanga baza ngo kubukinga ngo indege ngo ushaka kuraba ibiciro, reka ndabibereke. Ugiye kuri Google ibintu byose biba byoroshe n'ukuri. Ibintu byose biba byoroshe, urabona ko n'ibiciro biba biriko. Ugenda kuri Google gusa, reka nze ndagura umutima arabona ibyo ndiko ndabereka twumbura. Wowe ugiye kuri Google ukandika hariya hejuru ukandika mu gifaransa canke mu congereza ati kuva mu Burundi gushika muri Finland nangahe, canke ati umuntu yova mu Burundi gushika muri Finland bigenze gute. Uca ubibona ngaha, burya Google yarabitunganije byose. Haya n'amafaranga baba basaba kuva aya yamubona hano aya ndiko ndaya kanka sinzi impamvu. Okay, mbazi twibandaniriza bako turaba cheapest time fly from Burundi to Canada. Mwabonye amafaranga hano hepfo yuko bari kubasaba aya mafaranga ari muri ibi business ari muri ntuzenya mu gihumbi amajana 360, 2250. Urumva ko somera 1800. Izi ngo nizo tike zitwa ko zizimbutse rero, c'amadolari c'amayero c'amalibre sterling c'amakini. Sifatunde ani nyuma turabe Bujumbura ticket. Bujumbura ticket. N'amatike y'indege uva mu Burundi. Okay. Hari ikindi mukeneye kumenya yemwe, reka turakoresha Ethiopian cheap fly. Koresheje fly from Burundi to Canada ukoresheje Ethiopian Airways. Tike baca barihisha ko ntayibona hano hepfora. Niko mbanye ndiko ndihuta, ariko ugiye hano ku booking service wujujemo information zawe
utangiye kuzuza information ni kuvuga ibikuranga hano basaba baca bakwereka igiciro ni ukuvuga uriko urabukinga. Ariko nka twebwe ndiko turabukinga hano barakubaza abana ukuntu bangana, nimba imyaka bafise n'ibiki n'ibiki, bakakubaza ko umwe aciye muri babiri, kongera ugakurako, hano barakubaza iri karandiriye yaho uzogirayo, uracagura umunsi, hano bakakubaza yuko ari return, kugenda no kugaruka canke kugenda gusa. Around hano bakubwira ati ni one way canke ni around trip. Around trip ni kugenda no kugaruka, aho ugacagura nuko bagura ibintu by'amatike, ariko sivyo nari nashatse kuzamwo bibaye buzemwo gusa murambabarira. So reka n'ibindi umutwe ibandanirize vya bintu ko turavuga. Nabihejeje tubandanye hano kwisomera komantere. None Mugisha ko utadusubiza iyo tukwandikiye kuri WhatsApp? Aristide, igituma ntabasubiza kuri WhatsApp ndagusubiriyemo wanditse sindakwishura. Jewe urungitse audio ndayumviriza, iyo numvise bisaba ko ndakwishura nkakwishura, ariko kandi umenye ko hariho audio ushobora kurungika bivanye n'ibyo wavuze nkumva ntibikenewe ko ndakwishura, kandi kuko baba ari benshi ariko baramenya ikibazo biri interese, aho usanga nta kurenganya. Nayo wanditseho vraiment ndaca kunirenganira, kuko wanditse haca haza message ikubuza kunyandikira ikubwira ngo wanditse sinishura. None nimba waranditse wumva ntiwasomye, udafashe umwanya wo gusoma message yanje, je n'igihe njamwe mfata umwanya wo gusoma message yawe ga mugenzi, kandi jeho mba ndiko ndanabafasha utuntu twinshi kandi muri benshi mu mwanya mutoya. Aho ni kuntahura rero, utantahuye naho nta kundi. Dusabe izi partage muzoherereze abagenzi banyu nabo bakurikirane iki kiganiro. Jeremy, jewe sinigira nsaba partage, iyo ubonye uri interese n'ibyo ndiko ndigisha ndiko ndaganira, urabiha bagenzi bawe, nivyo vyiza, kuko kuba niba ukoze nk'umugabo, nawe ubaye nkanje, kuko nanje singomba kwisangiza ibintu vy'ivyiza. None nimba warungitse audio rero, ikindi cya kabiri urungitse audio ni kurungika audio ngufi kandi ikubiyemwo ugatera uduga kw'ijambo, niyo utondamutsa no kuri nta ngorane. Audio ngufi ugatera uduga kw'ijambo. Audio nanje numvise wumva ko ntorenga ntakwishuye, erega nivyo ni kubikora. Canada kujayo nta n'11 ukoresha, uzoshaka kujayo zambaze, nta na rumwe nuko umwibwa. Wavuga ngo ushaka kuja Canada nta n'icumi ukoresha, nuko umwibwa. Kandi nkaha musha mugenda mu ronderere ngo mwumvise vyagusa. Bisa ndabareke. Mbega wewe uriko uravuga uri muri Canada canke uri mu Burundi? Nimba uri muri Canada ni sawa, nimba uri mu Burundi ubwo nawe waragiyeyo muri Canada, sivyo? Wowe uravuga ngo nta cumi ukoresha uja muri Canada, kandi ngaha dufise abantu bafise $5,000 vy'amadolari babuze ukuntu bashika muri Canada, ntiwumva ko uriko urabesha? Nimba uri mu Burundi hoho, n'umuntu uzokuvugisha ko no mu Burundi azoca kubloka kuko uba uri umusuma. Vraiment mbabarire, jewe
iyo mbonye ibintu bidatomoye sinshobora guca ku mpande kuja muri Canada. Iyo nzira yiduhe n'ubu n'ukuri mpamagara kuri WhatsApp, iyo WhatsApp yanje ubibwira abantu babimenye nk'uko nanje niko ndabafasha. Hamagara ubu nyene utange iyo nzira ati inzira ushobora gucamwo niyi, canke rungika audio kuri WhatsApp ndayisangiza abantu badukurikiye. Ntimukaze muhenda abantu mugomba kubononera imitwe yabo. Mm. Mbwira neza ureke amanyanga reka sha reka. Ndabareke jewe nabigishije ubwenge. Igituma ndababwira ngo mwicire mw'ibihugu vyo hafi niko nzi yuko ugezeyo uzunguka ubwenge bw'ukuntu uzoja mu bindi bihugu. Ibi ndababwira no kuri kw'Imana sindabahenda. Jewe ndakunda abantu b'abarundi kuko je ndi umuntu mutoya nanje, je nkunda abantu batoya. Mba nishakira ko nawe Imana yokugira ikindi kintu, abagusuzuguye bagasigara barigaya. Niyo mpamvu ndababwira inama ati reka kwisumbukuruza ubonye umuntu ari muri Amerika ngo nawe ugomba kuja muri Amerika atatike ufise. Rondera itike mukwiranye wimene Malawi, Zambia, Uganda, South Sudan, Kenya. Uko biri kose umuntu ajana n'umugisha wiwe, kandi umuntu agira umugisha wiwe urashobora kuronkeraho abandi baburiye. Bukore ku busumba nta mboga. Jewe uyu munsi ndafise abantu bamaze kunshimira bavuga ati wewe twatangiye gukurikira 2015, rimwe rimwe kuri nakora kuri YouTube cane. Nari mfise page ya mbere 2016 barayugara, hanyuma nayuguriye mu nyuma. Inyigisho zanje ibiganiro byanje bimaze gufasha abantu benshi. Hari abamaze kwigisha guca amafaranga kuri YouTube, ubu barayaca. Abandi bariko baravyiga, intahe nama nazizanye z'amavideo banshimira. Ivyo je vyonyene nivyo bintu binjohera gusumba ibindi vyose. Kare nanditse ati none we niwapfa bazokwibukira kuki? Uri muri Amerika, muri Canada, nta n'umuntu n'umwe urajanayo. Umuntu aje bimaze kuzana na 5 basi. Urumva? Niwapfa bazokwibukira kuki? Nta na kimwe. N'ivyo betaje bubaka n'ibizu bazoyamwo barapfuye. Nuko mbwira sha nigendere. Vyagusa murazi kubinyaruka ko kabise we mana yanjye. Tekereza sha barya ntibakwiye n'utwo ufise. Mozambique ho nta makuru yaho woduha oya. Mozambique nayo mfise, ariko umuntu wese azoba afise amakuru y'igihugu cyo hanze yoduha umuco ukuntu twoza tugira ikiganiro tukabwira abantu ukuntu bajayo. Ni ukuri arahabwa ikaze, azoza araza ngaha ndamuha ikiganiro, tubwire abandi vraiment ukuntu bagenda n'ukuri. Nivyo mbashaka. Gusa inzira zijayo ni nyinshi kandi jewe nta n'icumi ndagusaba kumpa, ninakubwira kumpa amahera uzoca uvuga ko ndakwivye. Jewe nagiyeyo atana 1 franc ntanze. Eri niyo ngabo. None link iri ngaha muri description aho hepfo. Fyonda kuri link winjire muri Zoom ndakwemerere udufashe. Umuntu ari muri Canada afise wifi nta ngorane, urinjira hamwe udufasha no kuri wowe ukoze. Yego eri niyo ngabo. Injira ndakurindiriye. No kuryama sindyama vraiment. Fyonda kuri Zoom aho je muri commentaire ya urabe link nashizeho. Reka ndanayigarure basi nimba yanarenganye no kuri. Fyonde kuri Zoom udufashe. Imana yobikoze wabaye wa mbere pe. Wabaye wa mbere mwene wacu. None agushimira vraiment. Ngaho muri commentaire niho ndagashize kano kantu.
raba muri komantere nashizeho linki ya Zoom iriko na ntuzeyi. Wowe ni ushaka uragaragara, udashaka naho uravuga gusa uduha amajwi canke hamagara kuri WhatsApp, yerekana WhatsApp ndayishireko n'ukuri basha. Bivuze gutyo nkunca numva mbuze amahoro, umenga n'imiburiburi hariho umuntu n'umwe wosanga birakundiye aravuye mu Burundi, ndoba ngeze ku ndoto zanje kuko nicyo kintu mba nifuza. Ngaho nashizeko WhatsApp, nashizeko na link ya Zoom yanje. Iyi Zoom ndiko ndakoresha iyi fyondeko ikikujana muri Zoom, uce utereshereje Zoom, hanyuma nca ndaguha ijambo ubwire bene wacu, bashiki bacu n'abavyeyi bacu ukuntu umuntu ashobora gushika muri Canada bitamugoye, kuko wari yabitwemereye uyu munsi vyamugoye ntivyakunze. Naje singenda ndyamye kabisa. Nanje singenda ndyamye kabisa, oya nturyame fefe, rindira ubundi uzotegure ikiganiro ejo unyunge ndabisigurire abantu bavyumva. Urakoze. None wewe ushaka kwinjira n'ubu, none uhubuzwa n'iki? Nyandikira kuri WhatsApp kuko sinshobora kukunga ntakubona. Nyandikira kuri WhatsApp uca umbwira ngaha ko wanyandikira, nce ndayiraba ndakwandike kw'izina, uca umbwira amasaha. Ubu mu Burundi bari saa sita y'ijoro n'inusu, urumva bari saa sita y'ijoro n'inusu, ni ukuvuga ejo isaha yose yo mw'ijoro niho baba bahari, guhera saa moya y'ijoro, saa mbiri, saa tatu, saa yine, saa tanu, saa sita. Uzoca utubwira, ni ukuri niyo wovuga tukazobikora ku murango, jewe nzoguhamagara. Mbere wowe umwanya utanga uwo ari wo wose, wewe je nzokwironderera we nk'umwanya ahubwo, kuko ndazi Canada ntiduhuza amasaha. Mbarira turamurindiriye kabisa, atubwire. Na jewe ndabirindiriye, simpunira oya ntawo sinzira ngaha, naje sinzira kweri. Oyo Eli tubwire n'ukuri. Ubundi natubwire n'ukuri, niho turi ubundi. Yego kweri, nabwira abarundi iyo nzira kuko tubiri tuvurana ubupfu, tugira urukundo. Murakoze cane, mbi indoto nziza. Abantu bose nk'abashaka kumva yuko uri umuntu mwiza n'ukuri, nawe ntuduce umutima uce ugenda utavuze ugize nabi. Iri niyo ngabo, oye tubwire sha, canke uduhe WhatsApp yawe. Yego natange WhatsApp, ariko niko ntanga ibintu bibiri. Ndiko ntanga WhatsApp, ndiko ntanga Zoom, umuntu yinjira. None vyanse koko nimwobikora n'ukuri, injira, ndabasavye mwinjire vraiment, ndabasavye mwinjire, muduhe umuco, canke muhamagare, canke urungike audio, ndabe ko wanditse kuri WhatsApp. Wapi ntiwanditse. Nahise mvyuka numvise ko idea igira ibonetse. Turakurindiriye bwana. Fabrice Bujumbura.
none nahise mbyuka numvise idea yunze. None abantu bakurindiriye ni benshi. Bon, nkawe wanyandikiye amakuru yawe meze neza, nkawe wanyandikiye ngomba kuyaga natwe, hanyuma iyo uca ugira ko uvuga ibyo ugomba ko tuyaga, nk'ubu byari byiza, ariko urumva nk'ubundi live kandi ntaco bavuze, kandi byanze ngiye gushikira bizotwara iminsi. Ubundi yavuze ngo ubundi yavuze ngo ubundi yanditse ubundi yanditse ubundi yavuze ngo ubundi yanditse n'ubu yanditse kandi ko ndababuza kwandika ngo mukaguma mwandikaga abantu b'Imana ni kubera iki? Hmm? Igitangaza n'ukuri, none nko kwandika message baje yanje kugira ngo kirazira kwandika ugaca wandika bisigura iki koko? wewe wewe wabeshe abantu bose bari bakurindiye ngo turagira ikiganiro, kandi n'ubundi live niko ndavuga ndi live. Ivyo bintu ni bibi, nakubwiye inzira zose, guhamagara kuri WhatsApp ntibahamagaye, ndaguha link ntiwinjiye, none gasha nta kundi. Mm, abantu baragoye nuko ibaze ko umuntu hariko message kugira ngo ntayandikire ariko baruhuka banditse. Nubundi mpasoma message nyinshi ariko ndayisoma nta mwanya ujemo wo kwandika, hano baravyumva nca nibandaniriza, ariko audio murabona ko ndayumviriza ntimpakora ishigwa. Uravyumva n'isaba, kandi uravye kuri izo link zaciye zizaho hejuru ufyonzeko hariko video zigusobanura neza zanje ziragufasha, hanyuma uzogaruka umbwire ivyakunaniye. Ubu yanditse kandi je sinishyura umuntu yanditse, n'ubu yanditse kandi sinishyura uwanditse. Ubu ni audio nca ndamwumviriza. Mm, ariko muratwenza vrema, urumva nakubwiye ko saa tanu uzoba uhari, we wabuze umwanya wo kuza kugikurikira. Urumva ugomba rero bya bintu twaganira nshenza ndabigusiguriye wewe wenyine uri umwe. Banza umbabarire sindakwishyuye nabi, samureka kwikunda. Warose iyo nzira yo kumva ko hari ikiganiro kiza kuba ukananirwa gutora umwanya ngo uze gucyumviriza, ni ukuvuga ntaco ukeneye. Aba bose Simba ni abantu banditse audio nca ndayisoma.
eh mararunaka amawudiyo maremare kandi ntashobora gukumviriza yose ngo ndayamaye. Ikiganiro nimba wagikurikiranye n'izaba utagikurikiranye naho tugisubiramo ucumvirize cose. Reka zaciye ziberana reka zaciye ziberana bigasubiye ku murongo wenyine no ndamutego ugenda Ikiganiro wagikurikiranye nimba utagikurikiranye naho ugikurikirane. Hano mba ndiko ndabereka ba bantu bivuga ngo sindabishura mukabanza mukaraba. Ubu harimo mesaje amajana ane na mirongo itanu na zine kandi nsomye mesaje 20. Abanditse sinabishyuye mugabo abarungitse amawudiyo nazumvirije n'abishura. Byumvikana yuko n'ubundi nawe we niwandika ntakwishura canke niwandika ntazokwishura. Ariko nibarungika audio nzokwishura. Uno muntu yariko aravuga ngo nzona mu kiganiro abasigurire, n'ubu namusavye ko iyo twandikira canke akinjiramo ngaha ntaratwandikira. None ngaha nzogukonekita gute nguze kubisigurira abantu? Niyo mpamvu mbwira abantu mudukurikira, anatanda yuko mugira icyo mumenye muze muritonda kumva ikintu ngo muce muhuruduka. Nk'ubu nitwumva ivyo tusobanuriye tuzoheza dutahure ko ari umuntu w'ingirakamaro. Mugabo abandi muze mwitonda, uwo kumbura ashobora kuduha umuco, ivyo ari vyiza. Gisabe uwo nyene ariko akimenyesha ejo azonyunge kuri Zoom ndababwira. None nze ndakunge gute? Erega Zoom hariko link ngaho. Zoom ndakunga gute? Wewe zana WhatsApp yawe nyandikira kuri WhatsApp yanje nayiguhaye canke nyandikira kuri witwa Eli Niyongabo. Eli Niyongabo. Eli Niyongabo. Eli Niyongabo, profile yawe iriko akana kameze ukuntu sindiko ndakubona. Eli Niyongabo, Eli Niyongabo, Eli Niyongabo. Ndiko narakubona. Nguyu.
reka ndabereke reka ndabereke wa reka ndabereke wa eri niyo ngabo agomba kubajana muri Canada, abakeneye kumwandikira inbox mumwandikire. Nguyu kuko si banga nanjye ndi kuri public, nibaza ko nawe udashobora kwinyegeza, kandi nibaza ko atari bibi kukwerekana. N'uyu nguyu nguyu ubu ni Weri niyo ngabo, nta n'ifoto yiwe iriko, nta n'ifoto yiwe nyezina iriko, hariko mwene ibi bintu ibi, murabona ubu ni Eri niyo ngabo agomba kubajana muri Canada. Mwebwe muracibwa basha, muracibwa kweri. Jewe sinzi guca ku mpande mbonye ikintu atari cyiza. Niwaza ukaduha umuco, umuntu azogusaba ikigongwe, mugabo wewe ushobora kubura umusuma. Mukaze murabesha uri muri Canada, umuntu nta n'ifoto yawe iriko, nta n'ifoto yawe iriko, ibintu postinga vraiment. Urumva ibintu postinga ngibi ntabwo uri muri Canada wewe. Bantu munkurikiye ntimuze murogwe ngo muriko mukurikira umuntu ngo ariko arabahenda ngo bajane muri Canada. Two yipostingira ni twa tundi nyine twimbonera kure, nta kindi. Nitwasanga tukubesheye tuzogusaba imbabazi, mugabo wewe ntugaragara, ntushobora kuvuga ngo bujana umuntu muri Canada utanagaragara, utanaboneka. Urumva ngibi bikuranga. Ntimukaze murabesha abantu, ni ibintu bibi cane gose. Uko niko je namanyomoza abantu babesha. Uriko urabesha abantu ngo bajana muri Canada, ubajana muri Canada ngo kuri gusa, kuri gusa. Ubajana muri Canada kuri gusa gute? Kandi nawe utarajayo, ngo niyo uri ngo wagiyeyo kuri gusa. Wowe uri muri Canada, twebwe uri muri Canada. Nitwasanga rero tuzogusaba imbabazi, tutubabarire, wowe baduteye amakenga. Cyane mukaze mubesha abantu. Naye abantu mushobora muri commentaire ngo tujane. Bamwe mwavuga ngo nimujyame. Ubu namaze kumubona jewe, namaze kumubona kabisa, namaze kumukeka. So birakwiye kanigereze ngaha, namaze kukubona. Abayisiko muza muri commentaire mutubwira ibintu bizenye gusa. Eri niyo ngabo umuntu atanagaragara, nta soni. Posting Happy Mother's Day, stay blessed. Postinze umuntu nzi, ariko bisaba ko ubanza kutubwira. Fate screenshot nzobabaza ko akuzuye umuntu. Ibi biramfashije cane, mbere bizotuma ndanakumenya. Je ntunzwe n'amakenga kuko mba ni ngaha kuri live, ni public. Singomba ko hoba ikintu ngo nze ndacitirirwe. Mbonye ikintu kidasobanutse, nca nihutira kugitohoza kugira ngo ngize gihabwe ikinkorako. Ndamwandikira uno muntu ndamubwire ko ndamaze ko akuzi. Reka twikomereze rero. Ikibazo nagihejeje, jewe naciye muri Zambia. Aho waciye hose ikiganiro cabandanije, niho
naronkeye inzira urakoze nakubonye ariko we ntagire umuntu ngira kubyemera we gusa bamenye kuri njyajya icyo nicyo mbwiye abantu bariko barankurikira ubwo usanga inbox nawe uzumomora amahera uzoba ari bimusha n'umutunzi n'umumeni n'umutubuzi n'umumeni ye nahejeje kumubereka nyamara uhejeje ndabira Gorodier Horugavye nawe ari Canada yamatwara abantu murabe hama uzomutubarize Gorodier iyo unyereka iyo ufata screenshot ukayishira ngaha muri commentaire uvuze ngo yitwa nde uvuze ngo yitwa nde yitwa Gorodier Horugavye erega sinshobora kumenya uwo muntu yaba wamwerekanye tukamumenya kuko ba Gorodier Horugavye usanga ari benshi Gorodier ntushobora kumenya ba Gorodier Horugavye usanga ari benshi ntushobora kubamenya Gorodier no why no ariko bitazara muratubabarira ko turaba umuntu witwa Gorodier Horugavye Gorodier Gorodier Horugavye Gorodier Horugavye kuri profile yiwe hariko ikintu kimeze gute reka nshiremwo izi profile zabo hanyuma ucumbwira ati n'uyu ndabafashe kuza ndabarabira abatubuzi ntibaze abatoborere bana ba mama ndabakunda ngaba Gorodier Horugavye ba Gorodier Horugavye ngaba Gorodier Horugavye haje benshi mwaza ko mwamaze kumubona muri aba ninde arimwo n'uyuhe mbwira n'uwo Apotre Gorodier Horugavye Apotre Gorodier Horugavye harimo ba Apotre babiri hariho Apotre Gorodier ari kumwe n'umugore wiwe n'uwo pasteur aba Apotre ni babiri vraiment zamuragerageza kumva n'uwo Apotre n'uwo pasteur uwo koti Pasteur Gorodier Horugavye pasteur okay Apotre yabone ngo n'uwo pasteur uwo wa bleu n'uyu uvuga n'uyu uvuga n'uyu
yo ni umuntu ahamagaye ninde gabasha ko muduhamagaye mugomba mutubwire iki muntu eh eh none ahubwo ndiko jena ndi live ndiko ndamwerekana nurabe gaturana mberiza ndababwire mu ijambo rimwe U- wewe ushobora kuganira n'umuntu nta n'ikimuranga kiriko wewe uvuga ngo ni apotre gute ubu n'umusuma mana yanje murakoze kubimbarira reka ahubwo nzobategurira ikiganiro nk'iki nze ndabasuzumira abantu ndabereke n'ukuntu babisuzuma uyu apotre Gordier Rugavye mwabonye hari uwumbwira ngo hariho hari uwumbwira ko ari bishop urumva ubundi akambwira ko ari apotre byumvikana ko rero ashobora kuba abahenda mu buryo butandukanye hariho abahenda akababwira yuko ari apotre abandi akavuga ari pasiteri aha rero nawe uca wisangamo murabona ko ni umusuma kandi iyi foto ntuze muyirabe iyi foto ni nk'uko yotora iyiwanje je hari umuntu yuguruye ipaje yiyita Daniel Mugisha acaronka abaforowazi yafise 5,000 nakize kuyibona nya page mu minsi 2 nari maze kuyikura ku murongo kubera yuko jiwe ku bintu by'ikoranabuhinga urumva ndabisobanukiwe mushobora kunyitira ngo ngume ndayibona oya nukuri kirazira ntivyokunda rero iyo uri ahantu ngaha uri profile figure abantu bose bakubona bakuzi hanyuma umuntu akaza kwitirira ashobora no konona ugasanga biragufashe canke biragucakuje uyu rero ushobora kwitira uwundi muntu ariko uwewe siwe ahubwo uca unamubloka ni umusuma uwo hejuru niwe witwa afise followers 282 ngo aba muri uyu wo hejuru niwe yitwa Gordier Rugavye uyu ariko wewe niwe Gordier Rugavye ariko murabona ko ashobora kuba ari umwiyitirira uwo urabona ko umuntu afite umuryango wiwe biboneka ko yibereye hanze uyu niwe Gordier Rugavye nk'ubu niwe umuntu ubona ati wa muntu by'ukuri niwe iyo ugiye kumusuzuma mu mafoto ukaraba muri famiye yiwe uca ubona ko wa muntu ari we nuko babikora ntuga kuba umuntu abwiye ngo nitwa naka ntuzoce wemera oya ahubwo uzubanze ugende urabe yuko ibimuranga urabe wa muntu uwo ari we bizogufasha kuza murasobanukirwa ukuntu abantu babiba nuko rero n'umusuma wavyumvise uwo ni uwo paseri avuke uwomenye hariho ibintu vya hoje uwo wenyene ariko ibintu umve ubu nawe avuze ngo vya ruje uvuze uwundi urumva abiba muri iryo zina akabiba bitandukanye uwundi yambaye karuvate n'uwundi nanje ndamufite yavuze ati vyanka ndashaka ngo vyanka kudashaka gusa bene wacu muze mwigisha bene wacu abona abasuma bikika mu ijambo ry'Imana nuko murakoze none gabasha n'abasezera ntisi sawa abantu bose bariko baravuga ngaha muri commentaire ngo biroroshe nababeretse ko ari abasuma ntimuze mwongere kuza muribwa mwongera muhendwa Imana yo mw'ijuru ibampezagirire umuntu wese azagira amakenga azoza ndira ibyo nkuko nyene avuga ati nsuzumira umuntu yitwa naka nce ndamwerekana ndamushinga aha nyene kuri live aha nyene
ndamwerekane kubera ko ni ibintu nsobanukiwe nca ndabikora ubwo nyene hanyuma bagaca babona uwo musoma nuko rero ndabashimiye ndanabasezeye uza gushaka araza gukora partage ikiganiro kugira ngo abandi bakibone bene wacu tubwire Finland narayivuze n'ikindi gihe Finland kandi n'igihugu cya mbere kiza ku isi kugira ngo uronke viza yaho keretse uri umugwizatunga wo mu Burundi ariko ugiye mu bindi bihugu vyozogukundira rero Finland ugomba urayitwara buhoro yego keretse nyine bavuze uburyo ufise umuntu akora iki uja kwibariza wowe nyene muri ambasade ya Finland wowe ugenda muri ambasade ya Finland urabiyiruka ijayo ukibariza niko babigenza niho batakwiba uwo muntu aravuga ngo ngenda guhe viza nta muntu ahaviza uwundi bantu b'Imana nta n'umwe ndarusha murakoze muhire ijoro ryiza tuzosubira ejo